mu Faransa wa equipe ya Paris Saint-Germain. Liverpool batanguye mercato bari muri harakara zo gusubiriza uwo bitwa Mohamed Salah nyuma yo gutagetinga abasore batandukanye nka Yan Diomande byigeze kuvuga ko no musore nyene wa Banma Ferry Junior Club uvuga ati ubwo irahora signer Liverpool biraza kora ko Liverpool ibikaho no ino pepite mugabo kandi inyuma yuko vyavuzwe imbere ko banashima monde no musifise ubwo bako Paris Saint-Germain inyuma y'ikombe cy'isi Bradely Barcola yagize bishobora gutuma Paris Saint-Germain ija muri suspense zo kumurekura kuko nimwe bakinyi babasatiriza mu France bagize igikombe kirempe ka prepare erega wanashima nuri ya mwaka duwa mutwara ikibanza mu gice ca kabiri ca saison suko ari kintu kinini gitandukanya duwe na Barcola buri abana bakinyi je no compara bwa bariho match nyinshi Barcola de Broca duwa tas de Broca nkuko hari n'izindi match duwa de Broca una Roger Amos Barcola tas de Broca rero Roger Amos muri Champions League ndibaza ko anamubonye nta kindi yibuka ni karate y'umutuku anafatiye ku bantu ku migwi ibiri kiramurondera na equipe nimwe nzizi kene mu winga do class mugacha nibaza ku nimero 11 itokuyumvira Bradely Barcola mugacha nibaza yo harakara Liverpool mu gikeneye gusubiriza aho bita Mohamed Salah kandi twabona ko target zabo cyane niza bakinyi basatira baca iburyo mugabo rega yedi ari ibirengagiza aba bakinyi bakina ibi vya Bradely Barcola iyo maze gutunga umenyereza wo mutacticien nka Andoni Raola nivyo shwa ko ari komande yo kakubwira ngo nzanira Bradely Barcola mugabo hajya turamuza kini buryo Barcola nese ahubwo akinyi buryo icopa niki sumo winga umuwinga se kwa muwinga no kushwa kudribla no kubunyaruka nuko utanga amazi cyangwa ukatsinda ibyo bitsinda kwigaragara coco nuko ugiye kuraba usanzwe akina kuri kibanza nyuma ya Salah n'umugabo azwi izina rya Federico Chiesa Ubutaliano yari yaburi icizere ari abona munsi nta uzi ko atonaguma ko nabakinija deje kujyo wagenda kuraba ku 11 urasanga Liverpool aro Chris Victor Munyoze una musore yahora kwa Osasuna mugabo namusi ugiye kuraba nta muwinga do classe ku rugero rwa Barcola Liverpool Spons rega sinzi ko ino sezo hari n'igihe wasanga Arne Slot ashizeho Florian Wirtz yubafu waraba Cody Gakpo ni ibintu biraho mu busatiriza ha uwo bita yatanze muri equipe ya Liverpool urabona ko umugani wawe profile y'abakinyi sinzi ko bigo twavuga karati uburemere bw'amafaranga waguzwe nivyo watanze bikagira iki bikagira kubwo buremere manga bigaragara ngo uravye Barcola wa Paris meme naho yabara mu Dubri wara Barcola w'abafaransa no munsi biragoye ko trouva ini profile yuwo mukinya afite experience wo mukinya kinzo mukinya nyaruka wa mukinya ni mwiza ahubwo gusikibazo abantu nyene gica gituma biyumvira kuri Barcola cyane ni gituma Liverpool rekura amahera menshi benshi birefera ko Liverpool sanzwe muri secteur offensif kwera ko vyanga bikunda Liverpool nta muntu atabona ko hari amakosa yakozwe mu bare kuwe no mu baje ko nguno muzi ndiko niyumvira none ekitike na none mugabo witwa Isaac niba babeza wakina muri 4-4 de birakunda mugabo niba babeza ufise nundi muwinga yakweretse ko afise urugero rwo gutangura mu kibuga uzoca bakinisha gute kuko deja mu kibuga hagati ufise Makaristen ntayicara Gravenberch ntiyicara Sobosa ntiyicara Vitsi ntiyicara deja uramusi Liverpool sabu mediatere bane do class atacho basigurira ngo amaze matches biratangura hanze vango niba bagomba gukina abo ari bane ugaca wisanga ufise abakinyi babiri kuko ekitike ndavye performance yagira yinjiye uno munsi arafise kimuvugira cyo tumavuga ngo mwakuza kocha higukuno jewe na Isaac dukinana cyangwa sacrifice Isaac nyuma yuko yagira afatwa n'izo mvune wo gusacrifice umukinyi wa 170,000 yarigeze kuvuga rega ko nawe nyene aronse projet nziza yo kwisokera kava kwa Liverpool bivuze ngo rero uno munsi kwa Liverpool barabarondera nivyo umugabo yitwa Andoni Raola ari mumenyereza je kubwanje mfata ko afisa akazi kadasanzwe kubera ko hariyo na pressure yo kumva ngo subira umumenyereza yagize defete 30 competition company ni vya bindi rero vya bica bigaruka kandi yagize 20 defete yari yanatawukanye igikombe ni vya bindi bica kuri Arne Slot tukura munsi byose kwa Liverpool ivyose babekaze kumenyereza mugabo tukashaka ico kintu cyuwo mutacticien Raola atandukanye na profile y'umugabo bitwa Arne Slot dushaka kwizera gusumbuko twabona uburyo abakinyere ugwa n'uburyo bakeneye muri projet nuko emeze kwa Liverpool mugengo Andrea Pirlo ngo bamwirukanye ngo ataratangura akazi ani bamwirukanye ahubwo vyari sanse ko annonce nk'umumenyereza wa equipe nationale wacha basanga ngo arishiramwe ryo gutigira akorana najyo ryo mu Burusiya bituma badeza kutamuha akazi vyace binatuma na directeur technique mushasha baheruka kugena yitwa Paulo Maldini yego yahevye akazi na yari kumwe na Ronaldo n'ubundi muri direction bahevye akazi bose Renato Bonucci bademisonye ariko bo bademisonye ngo
kugutumvikana na perezida wa federasiyo. Perezida wa federasiyo yabwiye ati nimugire ubwoba ejo canke igihe ndababwira umumenyereza bivugwa ko umugabo wazwi izina rya Antonio Conte canke Mancini yari umwe mu bagabo ariko aravugwa cyane. Ariko n'uzo ibintu bari basubiyemo vy'uyu vya n'ubundi ntivyabara vya Pirlo gaza equipe maze wirukanye utandukanye na Gattuso. Kubwo rero ati abataliyano baracungwe bagira ba oya sinibaza ko iyo aza iyo abari profile umumenyereza mukuru bino bari kubidiringa bari kubidiringa mugabo bien sûr tegeza kwiyumvira ugiye muri pressure zine mbago muri pressure za projet twongere kidahari y'abataliyano kabivuze rafapaze ukaca usanga ari umuntu uhaye equipe sivyo kandi wanaraba no mu guhitamo kuko ugiye kuraba Antonio Conte uravye nabandi bamenyereza abataliyano bari kuri Fedo match soko Pirlo ariwe yari mwiza kuri bo. Pirlo nawe yarafise profile hasi yabo kandi kinaco nivyo yarazimutse gukora imvugo ariko ahembwa amafaranga make mugabo ukacubaza icyatumye umumenyereza wa nka Pirlo ajya niyembwa nijya muri contrat zo yemba umuriyoni mu majantana uca bibaza rero ukaca rero wumva kwemera contrat 1 million 5 kadusanga muwo mukorana harimo iyo gupariya erega deja tuzi ko muri ubu ibintu byo gupariya umugana wabura erega we ntiyagirizwa gutigira yagirizwa ko bakorana yego ibyo byose rero none mukorana gute kuvyabamariza kwibera mu ambassadeur nibyo si bisanzwe sawa kabisa nivyo to simple mazize mugabo ugiye kuraba jewe sinikondeberanga na president wa president wa federation w'abataliyano sero na profile karondogera ngo equipe buterano sire kuba equipe tuzi none ga Mike nimba no munsi ango upropose contrat y'umuriyoni umugabo witwa Roberto Mancini ivyo kugeza muri kano kanya nkuko bivugwa na Di Marzio aremera umuriyoni nawe oya Mancini amafaranga ni make cyane Mancini araje gubera mu hayemiriye ko ari Pirlo nese Pirlo ni kigaza Mancini araje nawe yari kweruka ero na equipe z'abataliyano ari jewe ndayivize uno murejande w'abataliyano bro ni murejande mugapara mu kumenyereza uyu Mancini aho yicaye ararunguruka oya narungurukana naharaba oya je nimyavuze la fapasi gutandukana Gattuso usubirangire karekana mwesko usubirangire Juventus nta profile afise je niko ndakubwira rero ubu hotero equipe serukira gihugu ya Espagne uketeka amaboko ya Fernandez ngo murejande Fernandez aramurushuyo amurushiki none twese abo kandi ariko na Dorafuente bayimuha yari nkabaza none yari nkabaza oya gusa bon ari Dorafuente hano uzavuga ati waradohe ba Pajo Barcola baramini yamare muri Barcelona twara banuzenya ivyo bitandukana ega Pirlo mumenyereza nothing ntaboneka nawe hari nyene naboneka mugabo Zavera mugabo munuzenya muri Barcelona yabuze Champions League gusa rero parike muje mugasi ariko so yari yitwaye kano kaero parike mugabo ari umwaka yikoroye namwaka yikoroye kano kaero parike yo mukareka twavuga parike gusa ni mutsiri na furu muri byo oya iyo mukareka twavuga zari gatwaye rero franchement parlant Federation ya Espagne imuha exact ntabwo bingana n'uburyo abataliyano boba erega ikibazo ikintu gya Xavi imuhaye erega ni amakosa oya Xavi ere bagezemo kwera ko abataliyano uno musi Noel ya Espagne abakinyi bafise nivyo uko Rodri basha mugabo 2030 wa mukonta ko agiye muri projet nziza za equipe bisona ngo uno musi Espagne gituma je no yiha Xavi kandi singira ubwoba nuko projet hari kwa Espagne rega kwa Pirlo nayo mutagomba kuba abaduse nka 13 kandi ndagwenda garutse Xavi kuri Pirlo erega uri kubigeranya na Pirlo urazi gituma erega na Pirlo just nabigaje na Pirlo ivya Xavi je kuganje byo bara makosa ibi bya Pirlo navyo ni Pirlo uvuze sawa gusa urazi gituma na Pirlo nubwo bari kuyimuha petete nari gufata ko abagabo wa Mardini na haraba directeur technique yarakiri mushaje petete ridira shwa ko yarayiriyemo agafaranga sinawe urukundo dufise igihugu cy'Ubutaliyano gisigaye gisiba mu gikombe cy'isi nka Bosnia Herzegovine yakwera iminye ugasana uyu ugacumbwira ko kire ku revolution mpira abataliyano wari watagetinze Pep akakwa ufise kumeza Conte Mancini n'abandi erega kandi Pepe bamupropose 20 zirenga 20 zo kumuhemba ukaca ana Pepe vyanse ukaca alternative yukaci umenyereza nka Pirlo avec 1 million muri contrat 1,5 erega harimo deal harimo kumva Alvarez umuzi Barcelona ati ngino z'abatano tuzozipariya mpaka ano mafaranga bataduhaye tuzakora mu gupariya harimo kumva Barcelona ubuze Alvarez waje kurondera nka Mariano Diaz akaba rero cyokoroka mubwije kuri uyu president wa federation y'abataliyano yirukana
yahubwo n'umuntu erega si we yari yabikoze abo yahaye akazi abo yahaye akazi ngo kurondera umumenyereza na projet kuyubaka niyo bamushizeho ahubwo sinzi igituma ahubwo n'umuntu w'umugabo nimba ari we yarondera agacukumbura agasanga akora niyo gupariye yaranse impamvu imwe yonyine ituma mwiruka mbese Mardini ariko amakosa amaze kuba kenshi niko hagati zose byara amakosa gusa erega Mardini nta kwezi kwari bwahere agenye mu mabanga mugabo yaratanguye gusibura abantu asibura batabaho yego nuko saa ine zarenze ko iminota igera kuri 5 byatubanye byinshi cyane nkundire bwana Mike tugende twakira telefone zangu zigera kuri 2 gusa cyangwa se 3 amatu dusezerane namwe kubera ko makuru kwamera bari menshi cyane yeso nkundire mu gusezera tugende